Sadbi wenyene ubwiwe itarasohoka ino ndirimbo yari yavuze ati hari indirimbo ngiye gusohora kandi izovugisha benshi. Indirimbo yitwa Coronavirus ya Kidum. Uno munsi imyaka 3 irarumanye ndakokota aho abarimvyi bose ba Bantu Bwoy bagiye kuboneka muri ndirimbo. Uno munsi ni anniversaire ya director tumubwira ati joyeux anniversaire nga Yehova. Niyomwungere duhuza umuryango wiwe. McMello yitwa Ipoto One More Night ka Tomson Komoko ka King of Rap amateka ka MirrorTeam binyereka Aimé MrSulle mugabane wanje Ornella Aviva akarimbo kakozwe na Landries Raha ya King PLATA jina naitwa Junior Mussa muririmvikazi mushasha Rafa yitwa Willy Give Me Love. Yes. Yimuririmvyi yitwa Lipman Wizzifi yitwa Just Way. Gidi ari kumwe na MT#1 kuvugana n'umuririmbyi yitwa Nabil Nabil no muririmbyi w'umurundi Anna y'u Burundi Pin Pajo yitwa Anny Gold. BTV Burundi presents B News. B News. B News. Bakunzi ba televiziyo BTV mukunda cyane turabahaye kaze mu kindi kiganiro gishasha cha B News. Ni kiganiro tubashikiriza amakuru atandukanye, tubashikiriza indirimbo shasha, tubashikiriza n'ibikogwa bitandukanye bikogwa n'abaririmbyi eka n'abasanzwe bari mu entertainment na cyane cyane mukaba mukurikirana turi kumwe na mugenzi wanje Sports nitwa DJ Rafa ndabaramukije ndabahaye kaze muri kino kiganiro Sports. Yes Rafa ndakuramukije kandi ndamutsa n'abari ko baradukurikirana bose tubaye ikaze mu kiganiro cyacu gishasha cha B News aho uno munsi yana turaza kubica indirimbo ni nyinshi cyane Rafa. Ya indirimbo ni nyinshi cyane tuza kubashikiriza nkuko twamatiko turabikora turatangura tubabwira kubyerekeye corona. Yes. Cyane nikiza ruhonyanganda kimaze guhitana abatari bake hirya no hino no mu Burundi nikiza cyashitse cyamaze kwinjira tumaze kwinjiranwa. Yeah. So muri byo rero nuko tubandanye twikingira dukaraba n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka ariko kandi tukabandanya dukurikiza impanuro zose duhabwa n'abajejwe amagara y'abantu na cyane mu kuramukanya aduhana amahoro y'Imana canke amahoro indamukanya y'amahoro twasanze dukoresha kuva kera narindi. Sports rero turafise indirimbo zitari nke tuza kuhera ko nizahe. Ego ni nyinshi ariko nkuko bivuze nyene muri ya ntumbero nyene yo kwibutsa abantu kwikingira ikiza ca coronavirus harakaririmbo ndetse kari kabaye nakambere muri top 10 dushobora kubacishirizaho gato kugira kabibutse impanuro ngende gwako na karimbo ka Natacha la bamba la noma akaririmbo kitwa Coronavirus tugakwirikirane umunota umwe tuje tugaruka. Yes, ni nyuma ya karirimbo twongera twemesha ko uno munsi imyaka 3 irarumanye nda Rafa twabibonye kuri posti zitandukanye aho Natacha yari yateguye ico bita Burundi bwacu tuwa aho ubona ko yagize ibiteramo atandukanye niyenze umengo yahereye mu ntara ya Makamba. Yego ntara ya Makamba. Yes, nkuko muri ko murabibona ku ifoto bari bamwakiranye igishika cyane tumubwira ati joyeux anniversaire ni imyaka 3 ariko kandi uno munsi ni anniversaire y'umuhinyanyuzi yitwa John Elart. Ya John Elart asanzwe ari director hali muri Bantu Bwoy. Yes, director tumubwira ati joyeux anniversaire uratse ko baheruka no mu giteramo hari ya Ingozi bibaza ko tuza kubigaruka ko makuru y'uno munsi ariko nkuko bivuze dutandukire uturirimbo twabateguriye uno munsi. Indirimbo ya mbere ni ya McMello yitwa Ipoto indirimbo yasohotse kuva mu ndwi iheze hama turafise n'utundi turirimbo nk'akaririmbo kitwa One More Night ka Tomson. Yes, tukaba dufise n'akandi kitwa No Komoko ka King of Rap hama kandi kitwa amateka ka MirrorTeam. Yes, ariko kandi hariyo n'akandi kitwa ngo binyereke ko muririmbyi yitwa Aimé Loveness ari kumwe na D1. Utwo no turirimbo tutagira amasanamu twashoboye gusohoka kuva mu ndwi iheze. Ya kuva mu ndwi iheze. Ariko rero dutandukiriye mu turirimbo twasohotse muri ino ndwi nyene canke guhera mu ndwi iheze dufise n'amasanamu tureba akarimbo kitwa Coronavirus akarimbo kasohotse kuva mu ndwi iheze na karimbo ko muririmbyi Kidum Kibido Kibuganizo. Ya nakarimbo kasanzwe tanguye gusohoka
nka audio karaza no kuri channel ya YouTube y'umuntu yitwa Aman Bekele yego ariko kandi kumbe Kidum yararindiye yuko agasohorera amasanamu ego cyane na karimbo kandi kasokeye rimwe na kandi karimbo kitwa ya ka MB data bari kumwe na Kidum nyene akarimbo rero Kidum yaciye agasura amasanamu abona kugashira kuri chaîne yo ya YouTube gafite n'amasanamu ariko imbere yaho kari kasotse ari audio karinda gashigwa ko nabandi Kidum ntigeze agashirako indirimbo ya coronavirus ni y'umuririmbyi yitwa MrSulle ni umuririmbyi ataramenyekana cyane ariko nawe nyine yarashoboye gutanga ubutumwa abwira abantu ko bakwirinda na kino kiza ca corona reka nawe nyine tushobore kuyikurikirana Muturimbo rero tutari twa coronavirus twotanguza arakarimbo kitwa umugabane wanje kuitwa Ornella Aviva na karimbo kasotse ku munsi w'Imana hari ku Pasika n'akaririmbo kajanye nyene na Pasika ya umugabane wanje urabibona neza yuko ni ibintu byo umugabane w'igorogota umugabane wavanye n'urupfu rwa Yesu ariwe yaciye kandi anazuka nyuma y'iminsi 3 uyu ni Ornella Aviva akarimbo kakozwe na Landries B tugakurikirane gatoya indirimbo umugabane wanje mwayumvise murayikurikirana iyindi ndirimbo ni Raha ya King PLATA numwe mu baririmbyi bo ngahi wacu tukaba twaranamwakiriye ino ndirimbo ariko arayishira habona mu kiganiro Friday Light Show ni indirimbo mwakunze muranakunda kandi reka nawe nyine tushobore kuyikurikirana Yes, dutangure rero n'uturirimbo twasohotse inyuma yaraha ya King PLATA yaje yizaniye ngaha mu kiganiro Friday Light bukeye bwaho mu gaturuturu ko kuwa gatandatu harasohotse indirimbo yitwa Izina yari yarayisohotse ku munsi wa gatanu ariko ikaba yari yagiye ku ma platform atandukanye aho kuri YouTube yagiye gushika ko ku munsi wa gatandatu aho yazanaye n'amasanamu DJ Rafu yego ni indirimbo yasohotse ku munsi wa gatandatu n'amasanamu ndetse haragiye aravugamo byinshi cyane kuri indirimbo yazanye base nini cyane Sadbi wenyene ubwiwe itarasohoka ino ndirimbo yari yavuze ati hari indirimbo ngiye gusohora kandi izovugisha benshi uko byagenze yego izovugisha benshi Sadbi nyene yaratangira avuga ati kuwa gatanu niyo ndirimbo ya mbere imaze kumwinjiza amafaranga menshi yego ku ma platform kuva tangura kuririmba yego cyane hanyuma bukeye icishoka amasanamu ija kuri YouTube isotse amasanamu benshi rero baravuze byinshi amakomantere mwagiye murabona atandukanye ariko kandi ntivyahereye kuri uwo munsi kuko uko bukiye uko bwije niko baguma baboneka bishasha abavuga kumbure ngo aho Sadbi yoba yarihenze akavuga ibitari byo hariho abavuga ibitandukanye hariho icavuze cyane ni kubyerekeye ijambo Sadbi yakoresheje byo muri histoire histoire ni ibyigwa by'akahise mu bisaza kuko hariho n'abandi bashobora no kurongeramo impamyabushobozi muri kaminuza ni ijambo rivuga uti mwami mwezi gisabo yagwaniye imbibe z'Uburundi hariho rero bacu bavuga ati no aho wiyenze wagwaniye imbibe z'Uburundi ntabwo ari mwezi gisabo ni ntare rugamba ababitanguye ni Ovadu yatanguye ubwa mbere imubwira kuko Sadbi yavuze ati natanguje trap muri 2017 nta kibazo niyongeye hama nabo baragaruka bavuga ati mama twatanguye muri 2013 n'aba 90 ubwo rero twavuga ko ari inde yatanguye imbere y'ubundi hama rero baca baragaruka bavuga ngo banashaka ngo iyo ndirimbo ngo ikugwe ku rubuga ngo kuko ngo yigisha kahise irayobya akahise n'amakomantere yagiye arashikirizwa n'abantu batandukanye twaribonye ku mbuga ngurukana na Bifesi baragize ico bavuga abitwa ba Muco Evrar Boris n'abandi batandukanye ariko ni indirimbo iriko irakurikirana cyane yitwa Izina kuko bamwe bagiye barayisanisha n'indirimbo ya Fizo yitwa Fie abandi bayisanisha n'indirimbo yitwa
ese urabizi yo mu Rwanda ni ariyo nabayisanishije n'indirimbo yiwe nyene yitwishimira Imana ariko benshi baravuga ko ijya midiho ikunda kuza isa ni midiho ishobora kuza isa ariko gusa umwe wese akaririmba ko avyumvamo ego cyane ego ariko kandi kubona umuririmbyi yasohoye ikintu kikavugwa naho ni ikintu gikomeye kiba ari ikintu gikomeye cyane ikiganiro B News ariko kandi turabwiye kenshi umuririmbyi twa Junior Mussa yes aho yararimbye akarimbo tupendane karashoboye kuronka n'ikibanza cya 5 muri top 10 yacu yego rero tukaba twashoboye kuvugana nawe aratubwira ibitari bike cyane kubijanye n'ubuzima bwiwe ukuntu yatangwa umuziki n'ibikogwa amaze gukora n'imigambi afise muri kazoza reka nawe nyene tushoboye kumukurikirana mu byo yashoboye kutuyagira. Hello BETV fans, kwa majina naitwa Junior Mussa, naishi Uingereza. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, yani gospel. Nilianza kuimba gospel tangu mwaka 2016 hadi sasa naimba gospel. Nina nyimbo nyingi sana, lakini nitawaambia idadi ya nyimbo ambazo ziko kwenye YouTube channel yangu ambayo naitumia kama Junior Mussa. Nina nyimbo 6 kwenye YouTube na 4 ni video na 2 ni audio. Ningetaka kama uko karibu ya internet, kama una YouTube channel, nenda kwenye YouTube, andika Junior Mussa, basi utanikuta pale, na usikose kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Alafu nitaka niongelee kidogo kuhusu nyimbo yangu ambayo ni mpya kabisa, inaitwa Tupendane. Hiyo nyimbo nimeandika peke yangu, nimeimba peke yangu na nimeposti peke yangu. Ni wimbo ambayo niliongelea kuhusu upendo. Tupendane sisi kwa sisi na sio kubaguana, maana ni amri ambayo tuliachiwa na Mungu. Upendo ndo maana ya wimbo kabisa. Na nisikose kushukuru mashabiki ambao walinichagua kwenye top 10 na nimetoka watano kabisa, na washukuru na Mungu awabariki. Alafu nisikose kumshukuru ndugu yangu, kaka yangu, kama manager wangu Bahati Maliga na mke wake Angel Bernadette. Mungu awabariki pia. Na vile vile nisikose kushukuru BETV Burundi ambayo inaendelea kunisupport na kuendelea kunifanya niwe sasa hivi hapa nilipo. Ni wenyewe ndo wananiangarisha, ukiona napendeza ni BETV Burundi. Kwa hiyo nashukuru sana kwa support yenu na Mungu azidi kuwabariki, na tuko pamoja siku zote. It's your boy Junior Mussa. Nendeni kwenye YouTube channel yangu muka subscribe Junior Mussa, na usikose kusubscribe hapa kwenye YouTube channel yao, ninaitwa ni BETV Burundi. God bless you all. Tupendane, tusibaguane. Yes, inyuma y'umuririmbyi yitwa Junior Mussa twabemereye ko n'abarimvyi bari hanze turaraba ukuntu twobaha ikibanza muri kino kiganiro, na cyane biciye mu interview yabayo ku matelefone ni interview mwabonye, ariko tubandanye n'utundi turirimbo. Turabona umuririmvyikazi mushasha Rafa yitwa Dialian. Yes, no muririmvyikazi tubona ariko ko yarafise igikorwa kimaze wanashaka n'amezi 9 kuri chaîne yiwe ya YouTube, ariko ubu asanye igikorwa citwa Give Me Love, kizananye n'amasanamu. Igitangaje canke kabijya kuri no mukobwa nuko aririmba icongereza. Aririmba icongereza, ukurikiranye n'indirimbo ziwe zose ni icongereza. Ukurikiranye na description kuri channel yiwe ya YouTube, usanga iri mu icongereza. Umukobwa ntaramenya cyane, Xbox we yamaze kumumenya. Jewe namubonye isura sijya mbere, dushobora kuba tumaze guhurira ahantu, ariko kandi nicanyeretse ko ari Burundi kazi, nuko hari amakomantere menshi y'abarundi bamuzi, n'abantu ba DJ Mario, ba Peniel Kamikaze, ucubona n'abakomanta no mu Kirundi. Ego cyane, ucubona neza ko ari umuririmbyikazi wo mu Burundi. Ego, reka tumubashikirize nawe nyene mushobore kumubona na karimbo kitwa Give Me Love. Ubandanye kandi iyindi ndirimbo isa niyo nyene kuri title ni indirimbo yitwa Give Me Love, y'umuririmbyi yitwa Lipman Wizzifi. Yego cyane, ari kumwe na D. Yes, Lipman Wizzifi asanzwe ari hariya muri Sweden.
aho tubona ko nawe nyene yaheruka mu gacerere ariko ubu yakavuyemo n'akarimbo kitwa Give Me Love je n'akarimbo nakunze cyane n'akarimbo ubona neza ko kafise amasana ameze neza kandi akarimbo chorus imeze neza ariho intambwe ikomeye cyane ariko aratera na cyane uno muririmvyi wacu ariwe Lipman Wizzifi reka nako nyene tushore kugakurikirana sports natatu nikupe yote malavu tana nao matatu mamiro iyi ndirimbo dufise niyo muririmbyi nawe nyene yari yarapoteye sana yitwa Just Way tubemeze Mr tubemeze Mr ubutegetsi tunyotewe uturimbo twishi yakoze twagiye turamenyekana ariko kandi inyuma yo kugira ubugeni yaratakaye cyane yaragiye hariya mu ntara ya Makamba niho asigaye inyuma yaho yaravuye Makamba arajya muri Kongo arava muri Kongo kandi asubira Bujumbura avi Bujumbura asubira Makamba ubu rero yarashinze imizi Makamba cyane yego yes ni Just Way ubona ko inyuma y'uturimbo yasoye tw'ubugeni aririmbira umukunzi we ngo tuzorambana hari ku munsi wa mariage ubu yagarutse n'akarimbo kitwa Mana yanje ariko rero twari twababwiye ko nubwo izo ndirimbo vyagenzuka akarimba tuzorambana ntibashoboye kurambana kuko muri kino gihe bari kumwe byarashoboye umva ubwambere bakiririmba baravuze ati tubemeze hanyuma acavuga bati tuzorambana umva bamaze kutwemeza yuko batashoboye kurambana ego akaririmbo gashasha kiwe kitwa Mana yanje avuga ngo mana ngo shira kure y'abisi urumva ko ashaka kwibera ha wenyene ni sengesho ariko kandi akavuga imana mushire hafi y'abamaze kumumenya ni sengesho ryuyihebuye ego cyane kumbure Just Way tushobora kuzomuha karyo tukamwakira hano mu kiganiro akatubwira byinshi byerekeye umuziki wiwe ariko kandi n'ibindi byose tutazi kuriwe dukurikirana akarimbo kiwe kitwa Mana yanje ni Just Way Mana yanje nyuma ya Just Way rero ari umuririmbyi yitwa Gidi ari kumwe na MT number 1 bashoboye kuturimbira indirimbo yitwa Amina karirimbo kaba novuga nabo muri diaspora kuko yabuye umuririmbyi yitwa Gidi ntitwashoboye kumumenya na description yiwe nta kintu kiriko ariko na karimbo twabonye duciye kuri MT number 1 karimbo kitwa Amina sabe mu binga bw'ivyuma bashoboye kukadushiramwo tugakurikirane gatoya Amina nyuma ya Amina rero turashoboye kuvugana n'umuririmbyi yitwa Nabil ni umwe mu baririmbyi twashoboye kubashikiriza indirimbo yabo yitwa Down Low ari kumwe n'umuririmbyi Roma mu Katolika basanzwe babana hariya mu gihugu ca Amerika Nabil yashoboye kutubwira ibikorwa byiwe ariko arakora atubwiye byinshi ubuzima bwiwe bw'umuziki naho hageze uno munsi reka nawe nyene dushobore kumukurikirana kubatanzi Nabil muri Burundi atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariho ahantu mbaye imyaka myinshi cyane umuziki nawutanguye nk'akazi nawutanguye imyaka 3 iheze ariko imyaka yanje yose kuva mu bwana bwanje bwose nanye ndirimba ndi umuririmbyi mu makorali mfise indirimbo nyinshi cyane mu 2018 nasohoye album y'indirimbo 200 n'ubu mwaka nasohoye album y'indirimbo 16 kandi haro n'indirimbo nagenda cishamo hagati n'inyuma y'izo album urumva mfise indirimbo nyinshi cyane yani sinobati ngo kumutwe ngo ndaziharure muri izo ndibaza ndafise amasanamu amaze gusohoka kujya hanze arenga mu 200 kuduga 230 simharura ariko ndizera yuko zigera mu gorogero indirimbo yanje shasha nakoranye na Roma ni indirimbo nezerezwa cyane kubera uravye imyaka maze nkora umuziki ukazibona ndiko ndakorana n'abantu nk'abari abantu bakuze tubona ni ibintu mpagaciro cyane kuri jewe mu bintu byo ndiko ndakora mu muziki wanje mu gushaka kugera kure ni indirimbo nishimira cyane ni indirimbo
abantu bayakiye neza n'indirimbo nizera yuko izo ntangaza mu makungu kandi ikantangaza ku bandi bantu batari bamenye ku banywanyi bariko barandaba kuri BETV ndabashimira ko hamwe mumufata mu mugongo mukaza ko supportinga ndabasaba mugende kumfollowinga kuri social media kuri Instagram ni Nabil na hariko _ yani ABNABI na lendende hamwe n'intuze n'akarongo ko munsi kuri YouTube ni Nabil kuri Facebook ni AB Fresh Kid NI canke Nabil bashobora kundonga ndabashimire cyane kandi mutegurire byinshi bivuye kuri jewe muragize neza. Yes, reka turangirize ku karirimbo kitwa Mana y'u Burundi k'umuririmbyi yitwa Pajo, akaririmbo kakiri gashasha cyane. Karimbo je nakabonye biciye kuri Bantu Bwoy aho tubona ko nakaririmbo k'isengesho ry'u Burundi turabonamwo nyene icubahiro umukuru w'igihugu igihe ariko arasabira Burundi afukamye afise idarapo ry'igihugu nibaza ko naka karirimbo tugakurikirana arafa nakaririmbo kanyuma mu turirimbo twari dufite uno munsi egome hanyuma inyuma y'indirimbo twashoboye kuba turorokaniriza muri kino kiganiro cacu ca B-News turabandanya rero n'ibikorwa bitandukanye byabaye muri weekend duhereye ku gikorwa cy'umuririmbyi yitwa Anny umuririmbyi asanzwe aririmba indirimbo zo gushemagiza Imana canke gospel yashoboye gukora igiteramo hariya mu shengero rya GCC hariya mu Kigobe yego iruhande ya Top 1 aho ariko arashira ahabona album yiwe yiswe Yesu n'umwami. Yesu n'umwami ni igiteramo cyari citabiriwe cyane aho ubona ko yari yatumiye n'abarimvyi bagenzi we harimo na Eden Banga yatsindiye Isanganiro Award ni giteramo nkuko mubona ko ku mafoto byari bimeze neza abantu benshi bakrisha savye Mama Kandela n'abandi bose niho bari bagiye kugira ngo bamushigikire natwe turabuze umwanya wo musi ariko turakora ariko kandi Mika wa BTV asanzwe akora ikiganiro ca gospel yarahatubereye yego Mika yaratubereye nibaza ko mu kiganiro gikurikira tushobora kumwakira ni Goldie nawe nyine akatubwira uko kumbure igiteramo ciwe cagenze DJ Rafa ya tuzomwakira kugira ngo atubwire ukuntu byagenze atubwire n'ukuntu abona ico gikorwa kigiye kumungukira muri kazoza mu buzima bw'umumpemu eka no mu buzima bw'ibikorwa vyiwe by'uburirimbyi ego cyane ariko ikindi giteramo cyahabaye ni Bantu Bwoy tour concert ubona ko yateguwe na Bantu Bwoy Entertainment yani igikorwa ca mbere cyabere ari mu ntara ya Ngozi kuri Nobel ari ku munsi mukuru wa Pasika aho novuga ati abari byose ba Bantu Bwoy bari bagiye ari Ngozi guteramisha abakunzi babo b'Ingozi uziko ahazokwirikira ntiba ntiyenze ni Gitega bakaba bazobigira mu ntara zishika zine canke zitanu za hano mu Burundi yes uko tubibona ku mafoto byari ibintu vyiza cyane ntitwashoboye kuwashika barashoboye kwitabirwa harabonetse n'indirimbo shasha zaririmbwe kuri uwo munsi Rafa zitarashobora gusohoka ni indirimbo yitwa Kokota aho abarimvyi bose ba Bantu Bwoy bagiye kuboneka muri iyo ndirimbo hamwe n'indirimbo yindi ya Kiriku ari kumwe na Fizo indirimbo tutaramenya titre yayo ariko havugamo ibintu vyitwa ngo binwa mugongo nibaza ko ari indirimbo dushobora kuzoronka vuba cyane ego ariko nubwo hari biteramo vyabaye bikagendana neza rero ni giteramo ca CBJ Rafa ni giteramo cari kubera hariya mu ntara ya Rutana cyateguwe na Amical de Musiciens yo mu Rutana ariko tutashoboye gukunda igiteramo cari citwa Impano concert carimwe abaririmbyi batandukanye nka Batitis da Silo n'abandi asanzwe bavariye mu ntara ya Rutana ariko ico giteramo n'icabaye bivanye nuko umugera wa corona wagiye urasivya ibikorwa bitari bike kandi na cyane bivanye n'intara uko bagiye barafata imyanzuro yabo akavuga ati twebwe kuri twebwe ni dushaka yuko abantu benshi bagenda barakoreranira hamwe muri kino gihe
ego cyane nibaza ko inkuru z'ivyabaye twozirangiriza kuri no nkuru y'umubabaro rafa aho ico kiza nyene tureko turavuga caduhekuye kikadutwara umuririmbyi novuga ati winararibonye kandi dukunda twese cyane Willy Leonard Niyomwungere. Willy Leonard Niyomwungere umurundi asanzwe afise na nationality yo muri Canada. Amatora dusumira nuko urufu rwiwe ayo makuru tuyakesha ku rubuga rwa Kakabone avuga ati cyane cyane yuko yavuye i Canada gerekezo ya 28 yerekeza mu gihugu ca Tanzania aba mu gihugu ca Tanzania agenda mu gihugu ca Malawi yatowe ko agwaye umugera wa corona ku munsi wa gatanu aca yitaba Imana ku munsi wa gatandatu kandi ikindi nuko n'umugore wiwe yoba barayimusanganye coronavirus urumva rero ko ari ikintu gikomeye cyane ariko kandi icababaje cyane nuko ariho akavideo sinzi ko dushaka kabereka ku Murundi ariko ari mu gihugu ca Malawi ariko arereka ahantu bamuhambye Willy Leonard Niyomwungere ahantu watagira sinzi umenga nta musaraba umenga bashizeho ikintu mu vyimba sinzi birababaje cyane ku muririmbyi nka Leonard Niyomwungere tuzi cyane ku ndirimbo ziwe abantu indirimbo ziwe Joseph mwana muri Egiputa nahisi yo hinduka abantu bose bakameba nzunamurira amaso Yesu ariko kandi arafite n'utundi turirimbo twa abantu twarahemukiye basokuru hariho turirimbo twita nzosenga Yehova uturirimbo ari indirimbo yitwa Sida ari indirimbo yitwa Mama yego hari indirimbo yitwa Burundi ni turimbo twishi cyane yagiye anyuma ni indirimbo umva ziri mu mudiho wa reggae ryoshe jewe uyu ndamwisumwami wa reggae sinzi ko ari uwo minyuza mu Burundi sinzi umuntu yigeze kuvuza umuziki reggae imeze neza cyane hanyuma na production imeze neza cyane yo muri Canada muri studio imeze neza ari professionnel ikibabaje nuko ata video nimwe yari bwakora na video nimwe yigeze abona yigeze akora ariko kandi yari umuririmbyi akomeye byaravuzwe ko yarasangiye manager na Celine Dion ego yarasangiye management na Celine Dion marazi ko Celine Dion ari mu Canadienne yego cyane so ni ikintu cyari gikomeye cyane ariko kumbure ibyo byose bitumwa nuko yarafise amabanga menshi cyane ko yari umuganga yari umudokteur cyinshi wasanga ariko arakora ibikorwa byo kugarukira ku magara y'abandi rero imani mwaka ariko kandi twagiye turaronka ama message na cyane ku bantu bamwegereye tufashiye kuri excellent nimubona basanzwe bavuka no mu ntari imwe ya Bururi hariya kumugara ariko mu ntara ya Rumonge yego cyane excellent ashobora kutwandikira ikete rimwe turashobora kubasomera ngaha avuga ati je namumenye ndi primaire depuis la 3e si j'ai bonne mémoire nawe yiga secondaire lycée Kiremba yaza kumugara mu mavakansi yari artiste de sang kuko yaguma aririmba yakunda gusubiramo matata yarakunda no gutamba niyo yanyigishije gutamba kuririmba no kwandika indirimbo yagendana carnet irimo composition muri 93 yahungiye mu Rwanda aheze amezi make nuvise ku radio Rwanda bamuvuga ko yasohoye indirimbo zibiri na groupe Impara imwe yari reggae iyindi slow yitwa Illuminata nitwari en contact nasubiye kumubona ano 97 duhuriye kwa Bosco ku soko ya kera acanyereka rigara des artistes dont chef yari Bangi aho niho namenyaniye na Silas Damara ico gihe yarazi kuri amafoyi urashobora kubandanya Spox ego donc Silence bari bazinanye na Leonard muri ico gihe nyene niho yaciye ava mu Burundi aja Kenya haca haba Silence gushika dusubiye kumwumva twese asohoye abantu n'izindi ndirimbo aho yaza aba Canada kuva ico gihe niho twaciye dusubira kuja en contact twibukanya ka kera comme yarazi ko ndirimba yarasavye kenshi ko yonkorera indirimbo kugeza aho andungikira instrument ari instrumental ariko kubera naza namaze gufata ingingo
yo kugirira promotion abaririmbyi ndi muri isanganiro sinaronse umwanya wo kuyikora kuko priorité kuri jewe kwari ukuduza abaririmbyi auditrement yo kumenyekana kandi nk'umuririmbyi voilà ico nico ndamuziko uyu akaba yari excellent nimubona umuyobozi wa RFM radio RFM ego uyu nawe ni Cedric Bangi yavuga iki Cedric Bangi yavuze ati ntaco ndamuziko kinini ariko ico narinzi nuko yari umunyeshuri wanje mu muziki kuko indirimbo naramufashije kumenya ingene bazandika bakanaririmba ikirundi indirimbo za mbere ziwe zibiri ni jewe nazaranjije ico gihe yaciye azisorera kuri studio ya Ministère de la Jeunesse Sport et Culture hari en 1990 imbere yuko aja muri Canada yabanje guhungira muri Zaire na Kenya yaraciye no muri Afrique du Sud imbere yuko acaja muri Canada nivyo twashoboye gutoza kuri Willy Leonard Niyomwungere umuririmbyi aheruka kwitaba Imana w'umurundi reka dusubire duhuza umuryango wiwe duhuza n'umuryango w'abaririmbyi canca nabo bagendanye na canca nabakunzi b'indirimbo ziwe muri rusangi kuko twese turamukunda twese twamukunda indirimbo ziwe zafasha benshi ndazi ko mu makaraoke zidasiba saha gusa no mu Rwanda naravyiboneye indirimbo abantu yarasizeraje ni indirimbo umvize amajambo umva uko ukorora musozi kandi ni ibintu bihari abantu kuna abantu bagoye ugiye gutera imbere abakugwanya baba benshi ni hatari cyane burya ntiyiza arabahenda babonye ofisi botike ngo rijya tunga n'iryo yize abandi nabo ngo ni ivyo akura mu mashetani Freemason so tubashimire cyane mwese mwashoboye kubana natwe tubashimira kubona mwashoboye gukurikirana kino kiganiro B News Spox ndagushimiye amwe na Pick and Pro yadufashije mu winga bw'ivyuma nabashe kudukurikirana bose ego nanje ndagushimiye Rafa shimira nabari ko baradukurikirana naho ubutaha tuzatubazaniye ikindi kiganiro n'andi makuru mashasha ciao BTV Burundi presents B News.